tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Praise God. Igice cya mbere Petero yanditse, igice cya kabiri umurongo n'uw'icenda. Ndabibutse tuko turarabira hamwe icyo twabaye muri Kristo Yesu. Kinibaza ko ngeze ku cya gatanu, gende uvyandika bigufasha. Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo w'icenda aravuga gutya: ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Hindukira mugenza mu byati, ariko weho uri ubwoko. Vuga ati uri ubwoko bwatoranijwe. Mukoranije kuba abami n'abaherezi. Dukoranirije kuba abami n'abaherezi. Dusose tuvuga ati dukoranirije kuba abami n'abaherezi. Mwese mwumva ko harimo ibintu bibiri, harimo amaministeri abiri. Harimo ministeri y'ubwami, hakabamo na ministeri y'ubuherezi. Umugoroba nagomba mvuge ministeri y'ubwami. Vuga ati dukoranijwe kuba abami n'abaherezi. Ega tuvuge tuti dukoranijwe kuba abami. Vuga ati ndi umwami. Cyane uti ndi umwami. Renza vuga ati ndi umwami. Nyiganzu no sara vuga ati ndi umwami. Now kimwe mu byo twabaye ishengero ry'Imana, twagizwe abami hano mu isi. Oya numvise amen nkenye. Twagizwe abami hano muri ino si. Rero nagomba duhagarare muri ministeri yacu. Kuba umwami si izina, kuba umwami ni igikorwa. Kuba umwami ni ministry, ni ministeri. Kandi umuntu wese ategerezwa ku exercise muri twebwe. Praise God. Kuba umwami ni ikintu ubwirizwa gukora, ubwirizwa kubaho. Ni igikorwa si izina. Ni igikorwa ubwiriza gukora, ubwirizwa kugenderamo. Utegerezwa kugaruka mu kibanza cyawe muri pare yawe, hama ukicara ku ntebe yawe ubwami, ugatora inkoni yawe yo kuganza, hama ukaganza mu buzima. Utegerezwa kwiga ingene uganza mu buzima. Ari n'umugonaje kugufasha kwiga kuganza over satani, over ingwara, over abadayimoni. Hallelujah. Oh my God, my God, my God. Reka mvuge gatonyi ku bijyanye n'iri bango ryacu. Iyo tuvuze umwami ministere yiwe, igikorwa ciwe ni ico gushinga amategeko, ni ico, reka mbe ndabivuze neza, ministere y'umwami niyo kuvuga ibikorwa bigakogwa, ni niyo kuvuga ibidakogwa hama ntibikogwe. Umwami ubushobozi bwiwe ntiburi muri taye yiwe, ntiburi muri fizike yiwe, ntiburi mbere no kuri experience, ntibuhagaze no kuvyo yize. Ubushobozi bw'umwami buhagaze ku gutahura ahakomereye, buhagaze ku gutahura ibango ryiwe, buhagaze ku gutahura ko nawe autorite yo gushinga ibiba hama abandi bakabishitsa. Ahagaze ubushobozi bwe buhagaze mu gutahura ko ivyo mvuze bica bikogwa. Buhagaze mu gutahura yuko hari abandi bantu mugabo ndahari nk'umuntu atanga urutonde asubiza ibintu mu buryo. Ari abantu b'Imana kubwo kudahagarara muri iyi fonction, kubwo kudahagarara muri iki gikorwa cyacu, Satani yaritije ibibanza kanaka arabiganza. Yaritije imiryango yacu arahaka indara arahaganza. Yaritije imibiri yacu arayiganza.
yaritije ibyo dukora, arabyakamwo indara, aricara aratekereza. Ishengero byarizanye ahantu ridahagarara neza cyangwa ngo ribere ikimazinosi. Ubundi twategereza kubera ikimazinosi mu buryo ngiye kuvuga. Hari ibintu umuperezida atazova akemuye kubera biramurengeye. Hari ibintu mvuga intwaro zitandukanye zitazova zikemuye kubera ko bibarengeye. Imana bishyize mu maboko y'abandi bami bitwa ishengero. Igira ifonction yacu y'ubwami niyo mu buryo bw'imwemu cyane gusumba mu buryo bw'umubiri. Icyo ngomba ndabakominike ni kimwe mu gusumba icy'umubiri. Turashoboye kuvuga ino fonction mu buryo kanaka aho tudomina mu bintu kanaka. Mugabo sigo ruhande ngomba nigishirizemo. Ngomba nigishirize mu ruhande ko kudomina mu karere twavukiyemo k'isi y'imwemu. Haleluya. Isi yacu ikomeye dukoreramo ibintu si isi y'umubiri. Isi yacu ikomeye cyane dukoreramo ibintu ni isi y'imwemu. Nagomba kugarukana mu isi yawe y'imwemu, kandi aho turabami, kandi aho twicaye ku ntebe y'ubwami, kandi aho dufite izina rikuru rirenga andi mazina yose, kandi aho ibyo tuvuze birumvigwa, kandi aho ijambo ryacu rifite ububasha. Haleluya. Hano mu isi iboneka ushoboye kuvuga bikijyana, ntibyumvigwe. Ushoboye kuvuga ntihagire ubikonsidera. Mugaho mu rundi ruhande ariko ndavugira aho muri iyo sinajya kugusubizamwo nisaho dufite autorite, dushinze amategeko arashingwa, tuyashinguye ayandi aremera. Haleluya. Subivuga ati ndi umwami kandi inganji yanje niyo mu buryo bw'imwemu. Nicyo gituma ngomba kukubwira ngo Satani aragize ibibazo kuko yoperera ngaho. Ugomba kumunesha, winjiraho mugahurira mu birere ukamuhagarikira ngaho nyene. Ingwara zopereraho nyene, abadayimoni imivumo vyopereraho nyene. Ugiye mugahurira muri yosi urabistopa atacho bibajije. Haleluya. Imbere yuko ninjira ibyina y'iki cigwa nagomba udusomera muri Daniel 10 umurongo wa 12. Daniel 10:12. Bakiriko barasoma ugume wibwira mu mutima ati ndi umwami nutakaze tego turati. Maze arambwira ati ntacutinya Daniel, ego kuko uhereye umunsi washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amajambo yawe yarumviswe, kandi ayo majambo yawe nyene niyo anzanye. Ndasenga ngo n'umugoroba ijuru rirekura umumarayika kubwo amajambo yawe wasenze. Ibaze Daniel haraza umuntu avuga ngo amajambo yawe nyene niyo anzanye. Ivyo wasengeye nyene nivyo binzanye. Iyi inkuru yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ejo canke igihe gihure n'umumarayika avuga ngo amajambo yawe wasenze kuwa gatatu niyo anzanye. Amajambo yawe wasenze kuwa Mungu heze niyo anzanye. Ya masengesho wagira kuwa mbere niyo anzanye. Nimba uvyakira uvuga ati amena. Sawa unaringamije ariko. Ariko Segaba ubwami w'Ubuperesi, yamaze iminsi 21 andwanya. Hanyuma duzijwe neza rigumize kujya ryari sawa. Hanyuma Mikayeli umwe wo mu bagabisha bahambaye aza kuntabara, nsigarayo mu bami b'Ubuperesi. Nuko none nzanywe no kugutahuza ibizoba ku bwoko bwanyu mu minsi y'iherezo, kuko ivyo weretswe ari bizoba hahise igihe kirekire. Urakoze cyane. Iyi story si ngomba njemwe cyane, mugabo ngomba ndakwereke ko igisagara cyose kibaho, igihugu cyose kibaho, imiryango yose ibaho, ahantu hose hari uburongozi. Twebwe tuhingiye tubona ujya murongozi yicaye hajya. Mugabo nagomera kubwire ko nta nunami hari umurongozi harongora umurongozi umwe. Ibuperesi hari umwami ari physique, donc umwami uyu nyene aboneka gutya. Ujya mwami yarazwe kuba umwami. Mugabo hari ruhande y'uwo mwami hari uwundi mwami ataboneka aganza ikirere cy'Ubuperesi. Mwisi y'umubiri ntawamubona, nga mwisi y'imwemu baramubona yaraho. Kandi n'umwami ashoboye kugwana, mbere ashoboye no kugwanya abamarayika baje gutabara umuntu.
daniyeli bivuga ngo yafashe umwanya wo gusenga, mugabo bivuga ngo umunsi wa mbere yasenga ijuru ryaciye ryumva ricarira ku runyishu. Mugabo ngo mu kirere iyo nyinshi rikiraza, umumarayika arungitswe aza guhura n'undi mwami aganje icyo kirere cy'ubuperesi, kandi biyavuze ngo yari umwami w'ubuperesi. Mugabo uyu mwami ntiyari umwami aboneka, hari uboneka, hari ingoma y'umwami aboneka, mugabo hari n'indi ngoma y'undi mwami ataboneka, kandi bose bariko baraganza, kandi kitaboneka nico kiganza kiboneka. Hanyuma reka mbere yuko navansa nkuremwe iki kintu banza uvyumviriza nshuti yanje. Ahantu hose hari uburongozi, hari ruhande y'ubwo burongozi hari ubundi burongozi bw'imhema aho hantu. Utarashobora gusenyura uburongozi bw'imhema aho hantu nurakaba umwami. Ivyo ngomba kubigisha kuba umwami ngaha mw'isi yacu, singomba kubabwira ngo tugende dusenyure bajya bodo quartier, singomba kubabwira ngo tugende dusenyure guverineri. Mugabo hari ruhande ya guverineri ngomba ndakwereke ko yindi ngoma iganje iyo ntara nyene, ni mhemu iganje iyo ntara. Hari ruhande y'ikomine na mustanteri w'iyo komine hari uwundi mwami ntaboneka, nta uzomwitura, mugabo ari ngaho nyene, kandi 90% y'ibiba ni wabidesida. Praise God. Mvuge gute nahajya na quartier ubayemo, ubwo mu de quartier numubone kujya gusa, si wa condition ama comportement y'abajya abantu, inganje bigarukira hagufi. Nga uwo wundi mwami wewe niwe influence ama comportement yabo, ni watuma bavuga ukuntu, ni watuma bakora ukuntu, ni watuma biyumvira ukuntu. Arakomeye cyane kuko uwo wundi mwami aboneka nashura cyane cyane ku influence ivyumviro by'abantu. Mugo uwo mwami ataboneka influence ivyumviro byabo, akabarongora ingene babaho imiryango. Nuzobone gusubya mu chef de la famille ari hajya, hari izindi spirit zarungiswe ziganze hejuru y'imiryango kanaka. Uno munsi nagombye kugukura gatonye mu mubiri ubu umuntu ari spirituel, kuko hari ruhande y'ivyo bintu byose ubona biriko biraba mu buzima bwawe ushobora kuvyitirira naka na naka na naka. Mugabo riva ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso. Kubera iki? Hari ruhande y'inyama n'amaraso hari yindi spirit hejuru y'inyama n'amaraso, kandi abo nibo ba conditioning n'abantu babaho. Bibiliya yitubwiye ngo Imana yarondera abami daye no mu isezerano rya kera, juste umuntu agitangura biva ngo turemo umuntu mwisho wacu aganze. Ubu igihe cyose Imana ivuga ibintu, nivuga ibintu by'umubiri, ivuga cyane cyane ibintu by'umhemu, ibintu by'imhemu bigasubirwa bigakurikirwa n'ivy'umubiri. Nugomba kuzana ahantu inganje twazanyemwo utangura yirabisha amaso y'imhemu gusumbya kuyirabisha amaso y'umubiri. Vuga ati ndumwami mu muryango wanje, ndumwami. Sindiko ndabumva. Vuga ati mu muryango wanje ndumwami, hajya ku kazi ni jewe nganje, ikire kimwe mu cyajya ahantu nije ndagikontrola mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Vuga ati ivyo nkora ni ivy'iwanje, ariko no mu isi y'imhemu nije ndabiganje, ndumwami wavyo. Nta wundi mwami nzokwemerera ko yimika mu kibanza canje. Hallelujah. Yesu yaduhaye autorite, yaduhaye power kugira ngo aho twisanze hose nawe utokwisanga ku ntebe y'ubushefu, menya ati ngaha nije mpagarariye ikirere kimwe mu cyaha. Ni muri ko murangiva abantu b'Imana, mwamwe ijuru ribagiye ati nindaganje hano hantu. Usumbye amasengesho abandi ni waganje aho hantu, usumbye kwizera abandi ni waganje aho hantu. Hallelujah. Mu muryango ushoboye gutara umwana mukuru, mbwa ushoboye guteramira umuryango wawe ku buryo Satana buri kibanza namba mu muryango wawe. Vuga ati ndumwami w'umubiri wanje. Umubiri wawe utegezwa ku umwami wawe. Hari ibintu byinshi bigomba kudomina hejuru y'uwo mubiri wawe, ingwara n'ibindi. Utegezwa kwiga kuganza umubiri wawe, uri umwami w'umubiri wawe. Hallelujah. Vuga ati ni jewe nganje, kandi ikintu cyose kigerageje kwishira ku ngoma ndagihagarika.
Ano nta mwami n'umwe adahabwa autorite, nta mwami n'umwe adahabwa power. Bibiliya ivuze ngo murabami mbana Imana niyo shobora kugira umwami Imana itaguhaye autorite. Imana ikubwiye ati umwami, aho nyene ubwami bifatanye na autorite. None autorite y'umwami irihe? Autorite y'umwami ihagaze hehe? Haleluya. Tujane hariya mu musiguzi. Turiko tuvuga ijambo ry'Imana gahari bisaba ko widoga utuntu. Nk'ubu woca wibwira ati akantu kose kariko karigira umwami mu buzima bwanjye, gira ndagasenyure. 8 verset 4. kuko ijambo ry'umwami riri n'ububasha, kuko ijambo ry'umwami riri n'ububasha, kandi ninde yomubaza ati icyo ukora ni giki? Ninde yobaza umwami ngo icyo ukora ni giki? Vuga ati ijambo ry'umwami, vuga ati ijambo ryanjye riri n'ububasha. Alors ntirifise ububasha ku Mana, mbwa rifise ububasha kuri Satani n'abadayimoni. Praise God. Alors nagomba ndabafasha abantu Imana. Aya majambo umwami nababwiye ko ugukomera kwiwe ni guhagaze ku maboko, ni guhagaze ku nkomezi z'umubiri, ni guhagaze ku mafaranga afise. Ugukomera k'umwami guhagaze ku kwizera ngo naho novugishijwe ritonyi byumviswe. Ugukomera k'umwami guhagaze mu kuvuga ngo presence yanje yonyene itanga information yuko ngira message yose nza kuvuga bace baja à lèvre. Umwami akomereye mu majambo, akomereye mu gutahura ingene mvuze nta kivuga oya, nta nikimbaza ngo kubera iki ukoze ivyo. Amen. Nico gituma Yesu atuma abigishwa yababwiye ngo genda musende abadayimoni mukoresheje iki? Ijambo. Kubera ko ibintu byose vyigize abami bitururuzwa n'ikintu kimwe, n'umuntu yiyizi ko ari umwami nawe hama gasora ijambo agizeye. Alors nikosa rikomeye cyane igihe umwami atoba yizera autorite iri mu majambo yiwe. Nukunanirwa gukomeye cyane igihe umwami yotakaza autorite mu majambo. Umwami agomba be muto muto, agomba bashaje, agomba be mu myaka ari muto, mga atahura autorite iri mu majambo yiwe, atahura yuko mvuze ibintu byose nawe kuganza bica vyumvira, intege nke z'ivyaganza biziraho nyene. Arakana mvuze ngaha intege nke z'abadayimoni ziri mu gutahura, reka ndabivuga uko ndi kuntu, intege nke z'abadayimoni ziri mu kwizera ijambo ryawe. Intege nke z'imisozi niko Yesu yavuze ngo umuntu yobwira umusozi akizera ivyo avuze, apana akizera Imana. Umuntu yobwira umusozi akizera ivyo avuze. Ubushobozi bw'amajambo buhagaze mu kwizera ubushobozi bw'amajambo bw'urivuze. Wowe urivuze wizera ngo mvuze birabaye. Aha, aho rero ngaho ni ushoboye kunyiganza imisozi, ni ushoboye gushingura uturimbi, ni ushoboye kwiyagurira imbibe. Amen. Umunsi umwe Yesu, ndakunda Yesu. Umunsi umwe Yesu arahaguruka, imipfunda ari mupfunda, ingunza ari ngunza, ntiyahagurutse gutatona, yarazi ibica bibavuze. Aravuga ngo wa muyaga we n'ikiyaga ceceka. Kubera iki? Yaratahura ati ububasha bwanjye si ubwo kwigwandira, ububasha bwanjye nk'umwami buhagaze mu kure kuri ijambo nk'abanzi ibica biba ndarivuze. Acaraga avuga ati umuyaga n'ikiyaga ceceka. Ndakunda Bibiliya iratubwira na detail byaciye biba ngo hacabaga hwekere kenshi kazanywe n'iki? N'umuntu yasohoye ijambo yizera.
uwundi umunsi ibiri tugira ngo yari karagenda gutya abona igiti cy'umusukoni akirondera k'isukoni arazibura acagira ngo wasukoniwe niyagira umuntu azosubira kujya ku nsukoni zawe niyasubira no kuraba ko cyumye biva ngo aca yibandaniriza urugendo ngo bukeye abigishwa barahaca bacabwiye Yesu ati Yesu wabonye ko wa musukoni wumye none waruzi yuko hacyabiki Bibiliya ikivuga ngo mu nyuma aca babwira ikintu gikomeye ati si iby'umusukoni gusa umuntu yobwira umusozi ati shinga ugutabwe mu kiyaga nabikekeranye ndakunda akantu yavuze ngo umuntu wese uwizera wese umuntu wese yatawe yibanga ko ari umwami akabwira umusozi ama nabikekeranye ati shingurwa umusozi ushoboye kuba ingwara iri mu buzima bwawe uyu musozi ushoboye kuba impemu y'uruhombo iri kirinjira mu buzima bwawe ishoboye kuba ibintu kana kuri kurana mu buzima bwawe bitameze neza mbwa bivuga ngo wobwira bihagaze kukubwira hamukizera ivyo uvuze haleluya nagomba kukuzana ahantu nshuti yanje uhagare muri fonction yawe y'ubwami satani ntumwirerereko reka ndababwira n'Imana inyuma ya kanseri hari impemu inyuma y'ibyo bipimo ubona hari impemu itera kanseri inyuma y'ibyo amadiyabete mubona hari impemu itera amadiyabete inyuma y'ibyo bikomere mubona hari impemu ziri inyuma yavyo inyuma y'ingwara zose uko zita zose there is spirit behind. Alors nyumviriza umuntu w'imwemu wenyene ni washobora guhagarara akabona hirya y'ibipimo akabona hirya y'umutwe uri kurameneka akabona spirit hama gacha amenya ati reka magare muri fonction yanje y'ubwami hama gavuga ati in the name kandi iki kingohera kangira ndakivuke bone Imana katarabaye mu kuganza neza urakwiye gutahura ibintu bikwikira ngo menda kubwira icambere nta mwami numwe atamenya akomereye mu kuganza cyangwa ibikoresho akoresha mu kuganza igikoresho cya mbere ni izina rya Yesu vuga ati ndafise izina rya Yesu vuga ati ndafise izina rya Yesu Bibiliya ivuga ngo nicyo cyatumye Imana imuha iryo izina rikuru rirengera andi mazina yose kugira ngo amavi y'ivyo mu ijuru ivyo mu isi n'ikuzimu bipfukame mu izina ryewe mugabo rero nibipfukama utarivuze nibipfukama utari programye nibivuga ashatarabaya bone Imana ni ikintu gikomeye cyane wumvise umusonga mu mubiri wawe hamugatora ukuboko kwawe ugashira ngaho ukavuga ati mu izina rya Yesu ndakuvumye ukizera ivyo uvuze ni muri ko muranyumva bone Imana erega imisonga yose si imisonga ngo igihimba cyononekaye nimupfe nk'abana b'inyoni hari ibintu mwasa atera hari ibintu mwasa azana mu buzima bw'abantu umuntu akagerageza biriya byose bikanga nyumviriza urafise izina rirengera n'amazina yose tumbereza iganza aho hantu uvuga ati mu izina rya Yesu wakinuwe ndakuvumye Bibiliya ivuga ngo uhereye uwo mwanya ico giti cyashe gitangura kuma gihereye mu mizi ikiryoshe rero nimba kiri inyuma y'ivyo bintu gikomoka mu mpemu bizo hejuru mu kirere nimba kiri muri ivyo bintu gikomoka mu mpemu bizopera hano kwisi nimba kiri inyuma y'ivyo bintu gikomoka mu mpemu mbi zoperera ikuzimu vyose yavuze ngo bizopfukama mu izina rya Yesu vuga ati ndafise izina rya Yesu vuga ati ndafise izina rya Yesu kubera iki wari hawe kugira gushoboze kuganza isi imwe mu izina rya Yesu gusa amaetre spirituel yose yumva izina rya Yesu ryonyene cyo gituma Yohana ariko arabatiza Yesu wumvikanye ijwi riva mu ijuru rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nimumwumve imwe mu bizose zarumvise iryo jwi Satani yarumvise iryo jwi ibintu byose byarumvise iryo jwi alors wewe wenyene niwe naje gutegura kugira ngo umenye kuvuza izina rya Yesu uri able kuganza uri capable uri capacité yo kuganza. Haleluya haleluya vuga ati ndafise izina rya Yesu bivuga ngo ngibimenyetso bizokwama biboneka kubizera mu izina rya Yesu bazosenda abadayimoni mu izina rya Yesu bazorombika ikiganza ku bagwayi bakire mu izina rya Yesu bazonywa ikije naco kizobagira mu izina rya Yesu bazozura abapfuye. Haleluya kubera iki bakoresha ku kantu ngo mu izina rya Yesu bazogira reka ndakubwira ivyo ari byo uvuze ngo mu izina rya Yesu uriramprashije uvuze ngo mu izina rya Yesu ni nkaho uvuze ati
ibi bintu mvuze Yesu ndamushize imbere muri byo. Ibintu mvuze ndabitumye izina rya Yesu. Kandi bivuga ngo nta yindi zina ryahawe abantu bakwiye gukirizwamo atari izina rya Yesu. Haleluya. Ini ni izina ry'agakiza k'imiryango yacu. Ini ni izina ry'agakiza k'abana bacu. Ini ni izina ry'agakiza k'imibiri yacu. Ini ni izina ry'agakiza k'amabizinesi yacu. Ini ni izina ry'agakiza k'ibisagara tubayemo. Exercise authority iri zina. Ni kosa rikomeye cyane guproklama izina rya Yesu ama ntiwizere ibikwirikira. Turi mu mwaka w'itangazo bidaharurika. Ifo kumenya ingene bifunctiona. When you say in the name of Jesus, ikuvuza say in the name of Jesus, chukura mwana maduka yose. Ikuvuza in the name of Jesus, ibiza gukwirikira. Bibiri ivuga ngo biriteguye. Ari bipfukama bipfukame, ari vyiruka vyiruke, ari bisubira inyuma bisubira inyuma. Haleluya. Icya kabiri ndavuga bitatu. Icya kabiri koresha power. Izina rya Yesu rimwe authority. Mugere yakeneye power behind. Rikeneye ubushobozi nyuma yaryo. Haleluya. Alors ubushobozi nyuma yaryo ndabikunda biriva itubwira muri Actes des Apôtres 8:8. Ivuga ngo muzohabwa ubushobozi. Mwemu yani yabazako. Vuga ati narahawe ubushobozi. Igihe nuzura mwemu yera. Semera cyane vuga ati narahawe ubushobozi. Igihe mwemu yera yanzako. Alors ubwo bushobozi wahawe igihe mwemu yakuzako buri capable yo kwirukana abadayimoni. Buri capable yo gukura ibisika n'ibintu byose ubona mu buzima bwawe. Mugabo rero ikibazo muri benshi buraryamye. Muri benshi buraryamye. Muri benshi si ikintu bishimira. Muri benshi si ikintu banezerererwa. Amena. Iby'izina rya Yesu sino bivuga byose muri mwenda bimare. Mugabo ivyo mvuze byakire. Muga kuri iki cya power ndakuzana ahantu. Isharije ubushobozi every day. Uzura ubushobozi every day. Ari ngo menda kugarukane ku kintu gikomeye cyane. Bibiri ivuga ngo iyo umuntu avuga muri rutamenyekana yubaka umuntu wiwe w'imbere, arakomera, aragira ubushobozi ndani. Iyo umuntu avuga mu rurimi rutamenyekana amajambo yiwe yuzura power. Iyo umuntu avuga ururimi rutamenyekana ibiganza byo byuzura power. Iyo umuntu avuga ururimi rutamenyekana n'amaso yiwe ari ku muriro. Iyo umuntu avuga ururimi rutamenyekana hari ibintu hari ukuntu ameze na presence yiwe yonyine iravuga. Amen. Aro fata umwanya ndakubwira guca. Fata umwanya uhagije uvuge mu ndimi zitamenyekana, uvuge mu ndimi zitamenyekana, uwagurutse ubushobozi bw'Imana buri muri wewe. Amen. Fata umwanya uhagije. Defo fata isaha yose uvuga ati ngaha ngombe nzamura ubushobozi bw'Imana. Nta na kimwe uri kurasengera, nta muntu uri kuraganiriza Imana. Cette fois uri kuhagurutsa ubushobozi bw'Imana buri muri wewe. Uvuge mu ndimi zitamenyekana, uvuge mu ndimi zitamenyekana, uvuge mu ndimi zitamenyekana, usharge ikirere. Hama uhaguruke uvuge mu izina rya Yesu, hama ukurikiza amajambo. Kubera izina rya Yesu niri functiona kubera izina rya Yesu. Irina functiona aussi kubera urivuze ari charge n'ubushobozi. Amen. Fata ma prière akomeye yukuzura. Ndavuga muri no shengero ndakene bakisubuza ubushobozi. Baba bantu buza ubushobozi. Nushiye kugendera mu miracle ndiko ndavuga ngaha utuzuye power. Hallelujah. Nushiye kurambika iganza ku muntu wakire utuzuye power. Nushiye kuvuga utujambo wirengane ngo bibe utuzuye power. Ngakugira uzuye power. Very simple. Uno musi mvuza kaka wonyene. Fata umwanya. Senga mu ndimi zitamenyekana. Senga mu ndimi zitamenyekana. Uzura mpemu. Reka ndababwira Imana. Hajya wuzuye mpemu yera. Hari ibintu byinshi biza bikagukorora ugakoroka indani. Urabona jare nk'ikirahuri cyari cyuzuye gutya kinengesere ya hejuru. Mugabo ukamenga ni ibintu byose ngagiye burahura byagiye biragabanya ubwo bushobozi, bigabanya ubwo bushobozi gushika ubugera ku itapi. Nga ni gute ubugarukana ngaha vuga mu ndimi zitamenyekana. Fata umwanya wo kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Senga mu ndimi zitamenyekana. Senga muri mutamenyekana umwanya munini. Ubushobozi buzosoba haguruke indani muri wewe. Ko birivuga ngo uyu muntu avuga mu bitamenyekana ariyubaka. Ndabibutse yuko utari umubiri, urafise umuntu wawe w'imbere. Ari uwo muntu w'imbere nakomezwa n'ibiharage, nakomezwa n'umuceri, nakomezwa n'amaproteine, akomezwa na prayer ni jambo ry'Imana risho.
haleluya. Fata umwanya wiyubake, usenge mu nibisamenyekana, usenge mu nibisamenyekana, umuntu wawe w'imbere akomere. Urabizi ari igihe ushobora guhagara imbere y'ibintu wewe wenyene ugomba kubisengera ukumva ko atari ngiza kuba, kubera iki nawe uratinya, nawe wumva ndani muri utinya, kubera ko uri down, kumva kuri down. Ngombe nizengere mbwa ndumva nshingura ibintu umwami mbwa ndumva ndi down. Reka ndabwira nta mwamaganza ari hasi, nta mwamaganza yicaye hasi. Umwamaganziriza mu karere ko hejuru, umwamaganziriza ku ntebe ya throne, aganziza kuri throne. So fata umwanya wicare kuri throne. Wicara kuri throne gute? Pray in tongues, vuga mu ndimi z'amayagana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uzura ubushobozi. Icya gatatu, gendera mu kwera. Gendera mu kwera. Ikintu cya mbere cy'ivyinguvu ishengero givanze mu vyaha. Nushoboye kwirukana Satani ufise ibyo musangiye. Reka ndabafashije umurongo umwe. Uyu reka ndawusome. Jean 14:30. Jean 14:30. Sinkivugana namwe byinshi kuko umwami w'isi ari mu kuza, yamara muri jewe nta kintu ahafise. Umva warakomeye mugabo sinohajya ntaravuga ikindi kintu. Reka maze mvuga ikindi kintu cyenda hagaruka. 1 Thessaloniciens 4:7. Come on. Kuko Imana itaduhamagariye guhumana, Imana ntiyaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Yaduhamagariye kwezwa. Nico gituma uvyanka ataba yanse umuntu, uwanka kwezwa ntaba yanse umuntu, ariko aba yanse Imana. Kandi ariyo ibaha mpwemu wayo yera. Aba yanse Imana kandi ariyo ibaha mpwemu. Nushoboye kuganza mpwemu atahari, kandi nushoboye kuganza wanse Imana. Mwisi mpwemu nushoboye kuganza wanse Imana, kuko mwisi mpwemu bisaba mpwemu kugira uganze mwisi mpwemu. Birivuze ngo igituma bivuze ngo surasomere, kuko Imana itaduhamagariye guhumana, Imana yaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Yaduhamagariye kwezwa. Nico gituma uvyanka ataba yanse umuntu. Buri umuntu uvuga message yo kwezwa akumva aravyanka, akumva umenga aho hantu niyo so no kuza kwasengera, akumva umenga bavuga ibintu bigoye. Birivuga ngo ntiyase umwigisha bivuze, yase Imana. Nushoboye kuganza wanka Imana, nushoboye kuganza utari muri relation nziza n'Imana, au minimum nyumviriza na muri vuge gute, au minimum muravyumva, upfume wasi message yo kwera ugira gutya kugira ntiwigire umwasi w'Imana. Upfume basu yakira ubikorere ku mugabo, nuwe mu mugabo abantu bakritika message yo kwera, kuko uzowigize umwasi w'Imana. Kandi umaze kwigira umwasi w'Imana kuvyerekeye mpwemu w'Imana, ni nk'aba kubyati mushobora kuzura mpwemu uri mu mwijima. Ibi rero nivyo abantu avuga ngaho agasiga muri bisamenye aragira ibintu hama gashika imbere y'ibintu akabikemeye akabura power. Kubera iki? Ariko yirukana ibintu we ubwiwe n'umwasi w'Imana afatikanije n'ivyo bintu. Hallelujah. Praise God. Alors c'est très important ko kubijanye na message y'ukwera uvyakira n'ubugwaneza. Aha ni intambuko ya mbere hera, uvyakira n'ubugwaneza, uvyita ivyawe hama bikorere kubigenderemo. Mugabo rero undi murongo watubye muri Jean 14:30. Ngwino 14:30. Takarabaye. 7. Jean 14:30. Sinkivugana namwe vyinshi kuko umwami w'isi ari mu kuza, yamara muri jewe nta kintu hafise. Yamara muri jewe uninde ariko avuga ni Yesu nta kintu hafise. Nyumviza ibanga ryo kuganza Satani, ni mu gihe muri wewe atakintu hafise. Ntushoboye kuganza Satani uri mu partenaire wiwe.
ntushobora kuganza satani n'amakaraktere yiwe. Yesu yavuze ati umwami w'isi aje nk'umwami nivyo mbwa je nashoboye kundomina kubera iki muri jewe il n'y a rien. Nta kintu na kimwe afise. Arondera ishavu narisangayo, arondera ishari nasangayo, arondera urwango nasangayo, kuko ivyo n'amakarakteristique yiwe. Arondera ivyo muri jewe ntaza kubisangayo. Alors buri mana ani abantu babereye wiki cyane agomba kuganza satani bakorana, agomba kuganza satani ari inshuti yiwe. Niwe atuma mu misiya mwamwe, niwe atuma mu bintu, niwe muhora wiwe acishe mu bintu kanaka amakaci yivira ngo yoganza satani. It's impossible. Praise God, hallelujah. Alors bani imana cyo gituma eta spirituelle yawe, relation yawe n'umwami irakomeye kuvyekeye kuganza. Amarezi tuza kuronka uri kuri exercise autorité, uri kuri program izina rya Yesu, uri kuri atu ibintu kanaka birafate na relation yawe n'umwami ingene imeze. Amen. Sisi mwanashoka kuva muri bisaba yigira muri bizo bigene yibere muri video desordre. Hama akashimvira ngo yoshika imbere ibintu ngo yo biganza. It's impossible. It's impossible. Biragusaba relation yawe n'umwami iri strong. Biragusaba ubucuti bwawe n'umwami buri pire. Umeze neza. Na faith yawe itagiramwo amaparasite, itagiramwo utuntu kanaka. Vuga ati satani nta kinafise muri jewe. Nicyo gituma navuze ati ibirindiro bya satani no munsi birasha muri wewe, biragira ikibazo muri wewe. Praise God. Nicyo gituma every day wiravye muri wewe ukabona akantu ka satani musubiza ivyiwe. Hallelujah. Mubwiye satani akira ishari ryawe, akira igono ryawe, akira kwica ibice vyawe, akira ibintu vyawe. Sinkeneye kuko igituma dutera mu bantu n'ubwo nibashika imbere yiwe babe wiki. Reka ndakavuge neza. Igituma aza n'utuntu agatereka mu bizera twiwe kandi bakatugumana bakatubana mbere gavuga bati je numva ari sawa, numva two kwigumanira. Arabiza ati uyu ndamuhejeje ni Yesu yagushika imbere yanje azuba ari week ntazonyirukana ngo bikunde. Umuryango we nzoganza ivyo akora ndabiganze nahaba ndahaganze kubera iki n'umwami atagira power, kubera n'umupartenere wanje. Hari muranyumvise? Vuga ati satani akiri vyawe, satani akiri vyawe mu izina rya Yesu. Wewe uhamagare kuganza. Nenda kubaza wewe naho twovuga ibi vy'ubwami bisanzwe. Wewe uganza umuntu mukorana ntibikunda. Hategezo kubanza kubinyankane hagati yawe nawe, hategezo kuba inyankane hagati yawe nawe. Muhaguruke dushima Imana umwanya wagiye. Turabami.